urugo rushingiye ku ijambo ry'Imana kuvuga ngo Abanyefeso 5:22 gushika kuri 33 icambabaje gikomeye arico cakije umutima wanje kikambohora nico ngire ndabigishe abamama bari ngaha. Haleluya. Ninde mwompera mikro asoma neza ikirundi muri abantu bari ngaha imbere? Umuntu mwemera umumama plus mumpere mikro neza aca atunganya akarere atangure kunsomera Abanyefeso 5:22 ugende pore pore utagenda uranyaruka kuko ijambo ryose rirafise umuntu wese ari ngaha atega amatwi neza ndakubwira ivyo Imana yanyigishije kugira ngo impindure umukozi wayo ashobora gutabara abandi. Urumva ko nagiye muri ico korane mbabajwe n'umuntu umwe gusa umugabo wanjye nagiye kumurega ku Mana igituma yamari karanta aja mu bubare nandi ndababana jenyene nkuko umengo naje ndumuyaya mu nzu umukozi wo mu nzu umuyaya wo mu nzu igiseke babika mu nzu umvirize ingene Imana yanyishuye. Abanyefeso 5:22 havuga hati umutwe w'amajambo uravuga uti umubano wo mu rugo rw'abakristo nico tubonabwiye nti nimba uri ngaho ukabutera ubuzima bwawe Kristo ivyo mvuga vyose wumvirize ntikuraba bagore rw'abakristo nuvuga bakijijwe bakeneye kuja mu ijuru. Je nimba ndiko ndavugisha ko igikorwa cyo kujana abantu mu ijuru si jewe n'abapasteri banyu bari ngaha ko nagomba kugira ko urugo rushaka kujana mu muriro uri muri rugo muri ko n'umugabo wawe kandi mukijwe mwinjira mu nzu y'Imana mu muriro direct indani ukazoje ukazosha nivyo ngire nakubwira bandanye umubano w'abakristo n'amategeko Imana yashizeho kandi niwe yashikoresha uzoba muri paradizo kujya nyene Imana yabiteguye. bagore umviriza mugamburukira abagabo bindi je nagiye ngiye kwitwara umurongo wa mbere bagore mumva ukarenganya mwanze ndavuga nivyo byose Imana nayo ngirana umugabo birumvikana ihera kuvugira abagabo bon bandanye nkuko mugamburukira umwami wacu mugamburukire abagabo nkuko mugamburukira umva kugamburuka mu gifaransa avuga ngo soyez soumise mvuga guca bugufi munsi y'uburongozi ngo nkuko ugamburukira Yesu Kristo. Avuga nti none Yesu Kristo araja mu kabare gasha Yesu araja mu kabare Yesu aransiga namwakiriye ko bavuze ko acaja mu mutima wanje akabanayo twabana karamata. Haleluya. Bandanya mama. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Aho hose ariko aravuga yagenda arasigura aravuga neza yuko ntashobora kuzohonya mu ijuru ariko arabivuga niko naguma natahora yagenda anabisigura no kubisigura ntashobora guhonyoza ikirenge mu ijuru ntagamburukiye umugabo wanje nkuko ngamburukira Kristo. Bandanye acha tubwira ati umugabo ntumugamburukira kubera yuko azasa na Kristo deja ariko mwavyumvise ukushishikara kumugamburukira niko agenda arafata isura ya Kristo kandi umugamburukira ugenda unabimusengera kuko mutanze kumenya Kristo. Ndashaka umugabo asa nawe mana ndashaka umugabo nkunda nkawe ndashaka umugabo bandanye ariko nkuko ishengero rigamburukira Kristo aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose aho rero muri byose reka ndaguha inkuru yarashika kambwira ngo akeneye kuba ka Amstel nandi inzoga zitazo nerekwa inzo zantwaye umugabo wanje zimujana mu kabane kuva ziranshisha mugabo rero agaca mbwira ngo umugamburukire ndamugamburukire ariko inzoga ntazoshaka nakijijwe mugabo ariko ambwira ndamugamburukire sawa nimba rero wowe inzoga ga Yesu ngenda guhe no ngirene nta kundi mugabo ntazongomba ngaha wavyumvise mugabo muhe kamutumire kuko
umugamburukiye muri vyose. Kazomba kubwira umugende n'amagenzi ko maze gukizwa jewe nari umusazi, nagomba kubwira abantu bose Yesu, maze kumenya ko umuntu wese atanditswe mu gitabo cy'ubugingo azuja mu muriro wamengo ndumusazi. Nagomba kwibwira abantu bose duhuye, mwakira umwami Yesu muragowe, umuriro uzobarya, nimukizwe mwese. Akambwira ngo dusohoke n'abagenzi biwe, umva bose baranywa inzoga, tugaca twicara ku meza muri restaurant canke ahantu nyene bashaka ko tuja. Hajya dutanguye kuganira, ntaranga kuvuga Yesu rero très sérieusement, numviriza ndabaha amakuru jewe narakijijwe. Kandi rero burya rero nasanze ntangura nkabuvuga bagacatanga kuba intéressé, bagatanga kumva baryohewe. Wa mugaca avuga ati uyu mugore rero ariko aronona urubanza, agaca mponye na buke buke ukaguru kanje. Urana iyo uri kuratsa itara ugira on na off, agaca fyonda buke buke. Nanje n'ibimara mare nkagenda ndabandura volume gushika asohotse agenda nk'ahantu kwihagarika, ngaca nsubira nkongereza igitezi. Bakacambwira ngo none ngo hajye ngo nikugaci uhambega bwabo ngo ibyo ngore ko bavuga byari bikomeye ntoya murandondera ngo ya birakenewe bijye no kubitubwira. Umwe muri bo agaca avuga ngo shanga uyu mugabo no yakubujije nane kuciuri kubuciye kukereba kwera giye. Nivyo ntibibaraba. Dutashika cyambwa ati bijya bintu byawe rero narakwemereye gukizwa mugabo apana ntibuzura amaramaza aho tugiye ntusubire. Imyaka 5 irarumana mugabo dans l'entretemps Imana itangura kunyigisha uwo munsi bandanye isoma. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Rindira gato, hari ikintu mutegeza kumenya bari ngaha mwese. Shetani aranka Imana ninda tabizi sivya kwera kubera ko yanka Imana. Muribuka muri Edeni, soma iyo text igumize ngaho ushiremo nakantu hagati, ja mu Itanguriro 2:18-25. Shetani naho ruzuba rurugo rw'abatama n'abatamakazi aragwanka, aranka umugabo n'umugore banezerwa, aranka umugabo n'umugore bakundana, aranka umugabo n'umugore arabanka. Ikintu cyose Imana yaremye aracanka. Nico gituma divorce mwisi ayo mfatanye kuboko. Nico gituma burya Shetani n'umugesera iyumvire umugabo n'umugore ngo ntibagafatane mu ntoke, ngo ntibagahane n'akabizo nakubaza ikintu kimwe mwisi yose. Haje ugize mariage kugira bati nta wundi muntu numwe w'ikindi gitsina kimeze nk'iki cy'umugabo wawe, umugabo akeneye abwiza kuzosubira no kuraba no mujisho. Ni mwebwe ubuzima bwawe bwose kandi ukanabiraharuka bisinyira. Mugabo ugasatana gacabwira ati ntuzopfa umufashe kuboko mu bantu, ntuzu umusome mu bantu, ntuzu umwiyegereze mu bantu, muze mubane nk'ibiti n'amabuye. Kandi twaravyemeye. Umugabo n'umugore bakundanye mu quartier, abantu bose barabazinuka ngo barirata ngo uwo mugore yaraganje, umugore ngo yaraganje umugabo. Siko bavuga. None ivyo bintu biri normal, mwumva ari ibintu bisanzwe. Nitwabwiza kugana dufatanya amaboko twishimanye, tugera turasomana mu ibarabara ryose. Niwe wenyene afite uburenganzira bwo guha bizu wenyene. Mugabo ngo ntimukabigire ngo batwenga. Tuzaguheza igikorane muhana amabizu mwese mundabategeka nta kuntu mwihangane ndi chef ngaha. No musi ndi chef. Uramuha bizu umubwire ko umukunda n'umutima wawe wose kandi ko ugiye kubigaragaza ku isi yose bakabimenya ko nta wundi muntu numwe ahambaye ku isi kuruta. Ayo masoni y'abarundi aragahera. Musomera mama. Itanguriro 2:18. Uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene. Hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo mu misozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo Uhoraho Imana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Bandanya. Kandi uwo muntu uko yisi kiri no mu bugingo cyose ricara ibizina ryaco. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no kubiguruka mu kirere no kubikoko vyo mwishamba vyose, ariko ntihabonekamwe umufasha akwiranye n'umuntu.
maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira, amukuramwo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo carwo. Urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu, maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntivyabatera isoni. Amen. Amashimeshi kwijambo ry'Imana. Akara ko mu mara yanje, igufa ryo mu magufa yanje, n'uyo mwicaranye nimba mwazananye utamuzanye nawe shauri yake. Murawe mubwira mbeko mu ndaba murawe uwo muri kumuti akara ko mu mara yanje hava ko mu magufa yanje bimubwire. Abandi bazoyimubwira nutaye mubwira, hari ibisimba aho hanze bihava bimubwira niyava ngaha utabimubwiye wewe. Shetani aranka mariage, umviriza ahajeje ntumva ivyo bihejeje kuba ngaho muri Eden. Arabaraba Shetani ati aba bagesera bagiye kuba hamwe na horamba mwijuru, nta numwe azohagera. Ikintu ca mbere yakoze afata ivy'Imana yari yababwiye abicisha mu murongo, ngo yababwiye ngo muri iki cama ngo muzoca ngo yarabahenze. Urashobora kwibaza inzoka yihinduye ikavuga ara place y'Imana, ukumva ivyo ivuze ukavyemera kandi ukabikora. Mwavyumvise? N'uyu munsi ibibatuma mwubakana mugatukana mukanashwana bisa nakajya kayoka akagesera kugira gusa bigukure mu munezero wawe, mu rugo rwawe aho unezerewe mu mahoro n'umutekano. Akubwira kana tujya mugore yakugaye bugera ntwabimenye, agafata ijambo rimwe avuze akarihinduramo ibintu bitagira izina, kubera yanka mariage. Kuko mariage iyo Adamu na Eva bashobora kubaho neza bakubaha ivyo Imana babwiye, Eden yari kuba niyo tuba tukiri n'ubu twebwe. Amen. Uyu munsi rero Yesu amaze kuza kuducungura akaduha agakiza, isi yategeza gusana Eden kugira ngo dushobore kwiganza. Musanze kugira uganza isi ibi muri byose bikubahe, ubutunzi bukubahe. Amen. Bisaba ko mugira ubusabane n'Imana, ukayubaha ukayigororokera, n'umugore wawe akayubaha akayigororokera, tukumviriza amabwirizwa yayo tukayakurikiza. Kuko ibi byose yaduhaye gukurikiza ni nk'amabwirizwa yayo. Ukoreze ijambo ry'Imana nk'ibwirizwa ryayo, ubikurikije uba muri paradizo. Ndasenga Imana ngo mpemu yera bashoze gutahura ibyo ndiko ndavuga, mushe gukurikiza ibyo Imana igomba. Sabwe murankurikira? Sawa. Umwasi w'urugo rwawe si umugabo wawe, simwene wanyu, si mamukazi wawe, si uko bukwe, ni Shetani gusa. Gusa yiha umubiri mu bantu uzi. Nivyo tuza kubivugako. Imana ifise umwasi gusa umwe ni Satani, kandi uwo mwasi yanka na wewe. Igituma yamuretse uko benshi barahora bambaza ni kubera iki Satani Imana imureka ngo atubabaze kandi izi neza ko atwanka. Murazi impamvu? Satani yarahari imbere yuko twe turemwa. Muravyumva? Imana irema umuntu ntiyamubwira ko ifise umwasi. Kwari kugira ngo ivuga gutse igira umuhigo na Satani mwereka ati ngiye kurema ubwoko bw'abantu banyubaha badasa nawe batameze nkawe. Haleluya. Kuko Imana igihe yarema umuntu yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, bisigura ko mu muntu hariyo ishusho y'Imana. Satani yarasharaza henda umuntu acika ikigugu, yemera ivyamubwiye ikibatera Imana ikibaterera mu bugaragwa. Mu bugaragwa n'ikimenyetso ca ikibanza Satani abamo. Eden nisigura aho Imana iba, muri presence y'Imana. Iminsi iraharengana, isi yose irahangayika, biracika urudubi. Imana igenda igira ico bita les alliances n'abantu. Musumwe muribuka ko umugabo yitwa Yesaya yumvise mu gihe hariko haraba discussion ivuga ngo ninde notuma. Yariko yumva mu gihe ko araharira bahazana
babazanya uwogenda gucungura ubwoko bw'abantu kugira ngo tuve muco bita condamnation, tuve mu rubanza Satani yadushizemwo. Haleluya. Gukwankana n'Imana, kubabagararije. Yesu yari umwana w'Imana atarahishurwa, aravyitegereza, aravuga ati ivyo byose neza gufata ingingo yo kugenda gucungura ubwo bwoko bwa data. Haleluya. Yesaya yakoreshejwe ko yari yavyemeye gutumwa, yavuze ngo ntuma niho ndi, yakoreshejwe mu kuburira abantu muri ico gihe, ababwira ati hariho umucunguzi agiye kuza. Niwe bivuze cyane gose, musomye Yesaya yose yarabivuze gose, avuga agenda aravuga point par point Imana izohishura, izokwigura abantu, izenye umuntu mu ishusho ry'umwana wayo. Amen. Niho rero muri Yohana igice ca mbere umurongo 12 ijambo rivuga ngo abamwaki Yesu amaze kuza, mushe Matayo kuva ku gice ca mbere guheza, urabona ingene Yesu yaje gusoma no muri Yohana ico bita les évangiles, ubutumwa bwiza bwa Yohana, bwa Mariko, bwa Matayo, bwa Luka, bose bavuga histoire ya Yesu, ingene Yesu yaje ngaha mu isi gucungura umuntu. Haleluya. Kugira ngo amusubize muri Eden. Nosero twiza kuba mu ijuru nitwava mu isi, meze twiza kuba mu ngo zinezerewe ziryoshe. Haleluya. Twamenye Kristo tugakurikiza amabwirizwa ibereka aratubwira, tumerewe neza, ngo bamwakiriye Kristo bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Nibo batavyawe n'umubiri ariko bavyawe bwa kabiri. Iyo ukijijwe uronka chance yo kuvuka bwa kabiri, ivyaha vyawe vyose bigahanagurwa, ukakira iyindi kameremere, ubundi buzima bushasha. Izina ryo rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nico ciza cyo kuvuga ubutumwa, uhamahigwe. Haleluya. Abandi bantu kumenya iyo Mana wamenye. Nta kintu kibe mu buzima nk'umuntu atabaye abandi. Aho muranzi ko abantu bari ivyo bizu byose muri ko murabona ngaho hose bazoja mu muriro nibatakira umwami Yesu. Aho murabizi ko muri abagesera abantu mwice hamwe utazi ko abandi bantu bose bataramenya Kristo bazoja mu muriro, abishanya babagesera, kuko mufise inkuru nziza mutariko muramamaza, nimuriko muraburira abandi bantu bariko baja mu mahonero, kandi ku mpanda twama tubaherekeza imisi yose. Mugabo ntibwira mubabwira umunsi n'umwe ubutumwa bwiza. Ni ko yakimoherekeza ku mpanda, mureka no kubaherekeza no ku mpanda. Muherekeza ku mpanda bamaze kuja gupotererayo kera. Chance y'umuntu umunsi namenye iryo banga, naciye nihutira kuja mu bitaro, ndagenda ndababwira mu nyuma ndavuga nti ifako mbwira n'abahema nabo bagenda ntangura kuja mwibarabara mu mihanda, mu mabarabara. Ubu turiko tuvugira ubutumwa ngaha mu Kamenge mu ishengero ry'uyu kwibarabara, abarengana bose 90% ntamwe zi Yesu. Ona libara Gare du Nord, muze muhaje muhahagara, nta muntu numwe azi Yesu. Mugaca mwishara mukaraba mu n'amafoteyi mu ntebe za plastiki, imisi yose kwa Mungu mwenyene, mukikujwe n'ababanyi batazi Yesu. Wumva muri abantu bikoko bijyana. Aho muranzi ko abantu mwishiranye abo bantu mubana mu mihana, ntiwugure n'umunwa ngo baburire ko hariho umuriro uzoba ari gita. Ibi sivyo vyanzanye. Reka mbandanye urugo. Iyo ukijijwe rero ukuzura mpemu yera, aguha ububasha bwo gushobora gukora ivyo. Ivyo ntibikorwa n'umuntu uze umubiri. Wuzuye umubiri araza hagutabira ikofu kamuhirindi. Bahabwira ngo dura femme uti naje ndafise uburenganzira, ndi umugabo mu rugo w'ijunja n'ijambo. Hirahira ndagutabira ndagusubize n'iwanyu. Iyo nirangaje abapagani. 1 Corinthe Abikorintho ba mbere 13 muze kuhasoma nimwashimye duvane ndabahaye, nzogera gutanga ikibazo hanyuma. Definition y'urukundo. Hano n'indirimbo ivuga ngo ni kanti, urukundo rurihanga rugira neza. Bandanye sawa, bandanye sawa. Aha, wala mu rugo rwarashitse, baramenyeranye, aramubona akamenga abonye igikoko. Urumva abantu rero badakundana mu maso usanga barashishwe,
nta nisurire. Umugore akunzwe n'umugabo akunzwe aguma twenga amwe batanamubajije aguma amwe ugasanga asa neza ifreshere kwera muhira bamubwiye ati nkingene wowe busa ubuho wasaze no kubego ntimunabwirana. Mbega urazi umubwiye ngo yabere kamwongera imyaka yo kubahosha kamuha kurambasha kandi icyo ugomba ko umuntu akugirira kimugirira. Ushaka umugabo kubwira abarundi ntibavuga abagabo sirito mumenyereze kwa mubwira ko berewe iminsi yose asohotse undi musa azohindukira kubwira ati ariko nawe ntivyari vyoroshe nakuravye haje waruberewe gose mugabo utabiba uzokwimbura si vyakwera siko batureze urabiba hambukimbura ico wifuza ko gukorera kimukorere niwa kimukorera azogaruka kigukorera. Haleluya. Ukore ko Imana yanyigishije. Abagore mugamburukire abagabo banyu. Sinzi impamvu Paulo Imana yamubwiye ngo atangure ku bagore ntavyo nzi. Mugabo urufunguruzo nabonye gwankijije. Natanguye kumwubaha imbere kumusona no kumugamburukira imbere yuko akizwa bimuzana kugakiza bimuzana daboro kunyemera kunyubaha kunkunda no reka ndababwire iyindi soko Imana yampaye ico gihe ariko aratwishiye mu mama ati ko widoga yaramvuga ibintu ndavuga no uyu mukecuru bamubwiye ivyanje mbega ibi nibiki ngo ko widoga ngo atahatevye uyo mwanya atashatevye wufate mu kumusengera ubwira Imana ngo muhagakiza yongere atahe kare. Ubu mwanya wawe ni Imana yawe kuko Imana niwe mugabo wawe wa mbere ko Kristo turi abagore biwe nous sommes les épouses turabageni ubanze uhazwe n'umukwe wa mbere umugabo wawe hanyuma uzohazwa n'uwo mugabo ko mugabo waramwiguze umuha byose ntigeze aguha ikintu na kimwe atari kukubabaza gusa rero nurabu uwo wa mbere yaguhaye agakiza agacungura ubuzima bwawe abari utangura gukunda. Muriko muranyumva ntangura kumva guteba kwiwe bimpaye ahubwo umunezero kuko nashe no kumanya gusenga ugukora utundi abana baje kubaryamika kumva nkiri muto ntangura kumva umwanya tarahari nkatangura gusengera urugo rwanje inzu yanje umugabo wanje Mana kakaba azinuko nabo bagabo bari kumwe n'abantu bari kumwe bose bimushishe inzoga zimuseseme zimunukire. Ntangura rero hejuru y'ivyo abana bari muri vacances mu kwindwi nkaca ntangura ko conscientize nawe kubabwira ibya Yesu nkabatwara muri Sunday school yarabinyemerera nkantangura kubigisha nabo ngene basenga rero bamusengere tumusengere papa heba kabare ubwana bwose turasenze mwami ngo aheba kabare papa aheba kabare umunsi umwe duheje gusenga imodoka ishira klaxon akana kanje gatoya gacha kagenda karukanga papa karamuyambira duheje gusenga ngo heba kabare none cyuga heba byari ryambere ashika 2 mu buzima bwe bwose papa agwa mu gahunga ati vya bintu birakomeye basigaye basengera ngo heba kabare agwa mu gahunda ntiyavuze ariko aho rero agakiza karo karegereza paripore atangura guheba kabare atangura bitamuryohera muhira ntangogira ama strategy kuharyosha agasanga nka musere muri frigo agasanga utwamiss girl agasanga du fromage udutore utuntu turyoshe akabona nyene muhira atangura agreeable akabona ndi okipe mu gikona abana ndiko aho iyo myaka yose namaze ndabakoresha amadevoir jewe agashambwira ngo genda mu gikona ufashe umukozi mbe ndabakoresha amadevoir numva ntanguye kumva ariko ndaduga ibiro mana urakomeye ibi bintu wabigize yo uyu mugabo yatashe muhira yatashe rikambwira ngo jewe ngo ariko akoresha devoir abana yo ntibibaho. Umunsi umwe kera imbere ko ivyo biba yaransanga muhira naparanganye umva gitangura guheba gutahatevye akaza karagaca sanga ndiko ndatuka abantu umva nabigije ibiharo byabananiye bariko agasanga ndiko ndabatuka nasaze ndashavuye agaca njana mu cumba mu misanzo je na wewe ni wewe ukijwe canke nje nkijije irya nduru nabijya bitutsu uri kuratukana hajya akazonshira urubana nanje nasanzaye ntamuraba nashambwa nti ikinejeje Imana ntimvuga gutyo kandi ntimbona nkuko mbona wewe ngumverera bakizwa ngumvirize rero Imana irabona canke nije mbona jega nje tubane kuko Imana yaranyigishije
bandanya kuri subira hahandi mu banyefeso ingene umugabo nawe abwiza kumera. Uyo mugabo wanje yari yarambwiye ngo uyo mugabo ni uzomurema kubera ko wamaze kumutanga kumenya Kristo, wamutanze kumenya inyishu y'ingwara ingene agakiza ko kamutanga, ni uzotuma ameruku abanyefeso babwiwe mu masengesho yabo. Umugore mwiza n'umusenzi afise ubusabane n'Imana, yuzuye mpemu yera, yuzuye ijambo, n'umwinginzi aba ku mavi aririra urugo rwiwe n'abamuvamwo bose. Muri ka histoire ya umufondateur wa Eglise wanyitwa John Wesley. Wesley mama we muri kwa yatumye amera kujya. Yari afise nambari 6, nambari 6, nambari 9. Bose umwe serafise umunsi wa musengera akaja mu cumba kamusengera kamurira ku Mana. Yarokuyemo babiri. Abahungu babiri bose babaye bakoze Imana bateye ubwoba. Umumama n'umwinginzi w'abana biwe n'umugabo wiwe. Haleluya. Wewe hajya mu nda yawe havuye amahanga. Bajya abana we n'amahanga azohindura isi. Ni wavyemera gukorana n'Imana. Haleluya. Izo gutuma uvyara abana badasa n'abandi bana. None mama wa John Wesley ntiyari umumama nk'abandi ba mama. Yari umumama asa nawe nanje. Haleluya. Mugabo amasengesho yiwe yahinduye generation zose. Mu Bwongereza ishengero rya Methodist ngira ry'abajyambere sinzi hano babwira byabaye ibintu biteye ubwoba. Kwera umumama yafashe responsibility, yafashe ingingo y'ukutaba umugore asanzwe. Ndashaka ndakubwira mama muri ngasi je ndakarira mama kuko Imana ntiyaduhaye igitereko kugira tukiba vyaremwe abana tumwe turaberagura nk'inkoko. Oyaye twe ntituri inkoko, twe ntituri bikoko, turabagore bari mu ishusho ya Yesu. Imana kugira ihindura isi ikoresha umugore imisi yose. Igihe yahindura yazanaga kiza mu isi yakoresheje umugore twa Mariya. Yari umugore nkawe nanje. Haleluya. Gusigenda irondera umuntu ngo narondeye umuntu imisi yose. Ezekiel 22:30 imisi yose yarondera narondeye umuntu muri bo. N'uyu munsi igihe twahaguruka tugana gusengera igihugu na Mariya, Imana ngo narondeye umugore. Igihe cyose Imana yamirondera ba Esther, yamirondera ba Deborah, ba Saha, yamirondera umugore kugira ihindura amahanga. Uyu munsi wowe uri kuranyumvira ni muri umudamu, ntusuye kwifata nk'abandi badamu asanzwe. Uyo mwami wawe Yesu umujyameko, umufukamire, ahindura urugo rwawe rucike paradis nk'uko Imana ibishaka. Nigomara kuba paradis uzoshika kuco waremewe, ntushobora gushika kuco waremewe urashwana n'umugabo, tukana n'umugabo, ibara ryaraguye. Ubuguruguru bwinshi. Haleluya. Bandanya mama. Tugeze ku mugabo. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Rindira gati. Ba papa muri ngaha mu ndabe mwese maso. Ndaba. Genda babwira. Imana yabahaye itegeko. Niba mwaravyibagiye igihe mwagira mariage. Yabahaye itegeko ryo gukunda abagore banyu kujya Kristo yadukunze agatanga umubiri we ku bwacu. Umugore ntutegeza kumukunda kubera yuko ari umwana mwiza. Kujya natabwiza kububaha kubera ko muri abana beza. Yesu yankunze ndi kivagundu. Yankunze ndi mubi. Niwe urukundo rwawe niko rugendera mugira mwiza. Umugore akunze aba mwiza atawumugiye ngo abe mwiza. Kubera bazi ko ari umugabo amurindiriye ko ahava namubwira ati wambaye na uramarabaza tugende mu magazine agura impuzu ngire ndakwambike. Ikizi ukoreye umugore ubwikoreye Imana. Muriko muranyumva mwa papa. Umugore wawe ugiza iri jambo ndakene kuzabwira abagabo barundi bose. Mwana mwe murakwiye. Urana umugabo agenda mukabara kajya mushikake. Munkurikire neza. Akajya mushikake muhira bariko barya intore. Daboro umugabo ntagikeneye mushikake kubera yuko yarakuze.
akarya brochette ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu, akabenze bubenze bwo mwaramumaze ngaha mu Kamenge. Abana batoyi bakeneye gukura bariko barya intore. Umugore yonsa akenera utuvitamine ariko arya intore n'ivyatsi. Nuguhaga ntahaga ko umugore ngo yarurira ku rutaro ngo akarira ku rutoke. Iyo ni migenzo y'Ikirundi. Ntutegere umviriza ngomba mu ndabe zakora mu ndabe abagabo surtout. Abagore nabo mu ndabe kugira ngo mwumve ngene mubwiza gusengera abagabo banyu. Umugabo ategereza gukunda umugore we nko Kristo yakunze ishengera akagigura. Utegereza kwama iminsi yose uzi ko umugore wari muri security. Ko yariye nimba ari ku kazi ahantu batabagaburire, ko yafunguye, ko yashitse ku kazi, ko atashe amahoro, ko ibintu byose bitunganye. Umugore w'abandi wagiye gukura iwabo ari inkumi nziza, ugacumuzana mu rugo bagacika umukecuru mukanya isase kubera yuko umufata nabi. Numwambike, numenye ko yariye nuko atari, numubabare. Nakuyanga nabwe nta juru uzohonyoza mu kirenge ndakurahirwa uhoraho kuhoraho. Waruzi mwabadamu mwe nimba mukunda abagabo banyu mubasengere bameruko, kuko nibaja mu muriro muzo wa mugo. Je cantu masengero umugabo navuga nti iryo juru noja mu mugabo wanje atarimo ntiryo mpimbara. Neza gusenga gushikarijemo na wene. Kuko ari kuntu yukijijwe umugabo aca umwana mwiza. Kubera nta kosa ukora. Kubera ubukijijwe. Adakosha ntimushwana ko ntamanya umuha. Nibikunda ubuzima buca buryoha. Hanyuma rero ugaca wibagira yuko azoja mu muriro naho yari umwana mwiza gute. Banda niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe ndindira ngo nk'umubiri wawe. Ndabona ko mwashishwe, ngoma mushishwe birabaraba simwe mpamagaye. Utegerezwa gukunda uwo mugore muri kumwe nk'umubiri wawe bwite, atari uko ari umwana mwiza ako ngomba kugashira ko gose. Biroroshe gukunda umwana mwiza. Ni wowe utuma ba mwana mwiza bandanye. Ukunda umugore wiwe aba yikunda. Mwavyumvise? Nutamukunda uzopfa wihambe. Nta kintu kibishe nko kubona umugabo n'umugore bankana. Arakubwira amakosa yiwe, yewe ga yewe, akubwira ati none wewe n'umuntu ni gikoko cyo mwishamba ibi nibiki. Iyo ukunda umugore wawe wikunze nta muntu ugiriye neza. Niba wigiriye neza ko ivyo umugirira uzobironka. Bandanya shamana. Kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe ariko arawubungabunga ariko arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero. Mwatahuye igituma nawe ugiye kizira kurya atari bijya rero mwiha amapotage abagabo bakunda ububarenga bakunda amaresto abakizwa bose bajubunye mu petit déjeuner. Bisimba petit déjeuner bakazoga imirete madamu yamusize hari karakomvomvoka hari yayi. Umwana we ntazi umurete kirazira gusohoka ngo mugenda kurya ivyo murya mutajanye imiryango yanyu. Hagarika kwikunda nubwo busamba. Nimbe meze gute? Habu yaje uri kuriyima. Reka ndakubwira igituma uri kuriyima. Mwanyumva? D'abord ivyo yari kurya n'umugore wawe n'abana bawe urabipakiye inda ehe. Mu minsi mike y'igute. Diabete. Ka madamu wawe kagasigara muhira katuragaye niko kazokwegeranya kakuvuza katigeze karonka kintu na kimwe cyakugandaguye. Mwavyumvise ko mutazoja mu ijoro. Nimwonyeze ikirenge. Mwoje gute muri bisambo. Umva uwikunda rero agaburira umugore we. Mugiye murajana muri petit déjeuner naho ryoba rimwe mu ndwi
canke rimwe mu mezi abiri canke rimwe mu kwezi mukadusangira utwo tuntu icambere na mbere wewe ugira amagara meza nawe ukagira amagara meza akanezerwa ko mwasohokanye mwasangiye bikagirira neza umuryango bikagira neza abana banyu bagakora bavuga ati papa na mama barakundana nanje nkeneye kugira umugore wanje neza kuko papa na mama barakundana uyu munsi tuvyara abana batashobora kubaka kubera batabonye inkundo mu nzu iwabo naco baronse nta karorero baronse ntibigeze babona icitegererezo mu miryango iwabo two turera bandanya mama kuko turi ingingo z'umubiri wiwe nico gituma umuntu azosiga se na nyina umvira indira gato aha rero njye nakirabwira mu Burundi ro sasa hari ikibazo ugize mariage n'umugabo ugize mariage n'umuryango wose kuva umunsi wa mbere birivuga ngo uzosi yabimbabwiye mu itanguriro arabigarukanye ngahanye mu kanwa ka Paulo uzosiga so na nyoko apana kumuzana muhira twubakana na papa b'abagabo bacu na mama b'abagabo bacu buri abagore barashishwa cyazana abanyina nabone nabashiki n'abarumuna babo bose hakaba urudavyagi umugabo n'umugore ntibasubira kubana ngo bagire intimite urudavyagi mu rugo mu nzu uzosi bijya byukuzana mwabagore na mwabagabo muzana abantu mu mazu yanyu Imana izobibahanira Bibiri ivuga neza uzosiga so na nyoko ugende mufatane n'umugore wawe akaramata ndabisubiyemo ndazi ko biri contre les mœurs burundaises ndazi ko mu Burundi muza kuntera amabuye mugabo ndabasubiriyemo kuzana herekana ndakubwire je ibintu barabishikira rero nicariye mu biro hamwe mwasanga urahabona kazona umugore araje reka kubwira yuko umugabo wiwe aryamana na mutonya wiwe yaje gukora iki mutonya wawe nakabaza igihe mwasinyana n'umugabo wa mutonya wawe yarimo ngo namufatiye mu cyumba ariko barabigira none wamuzaniye inyama none ndakubaza inyama iri ahantu irafumba umwotsi ntibayirya barayirya nyene wamuzaniye inyama imbwa kugira imbeba kugira uyifate uzana kadagara cyane ugomba kwica imbwa uyiha inyama iboze ugomba kwica urugo uzana umukobwa mu nzu cyangwa umuhungu Muko muzana ibintu vy'uruvangatana kandi mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana bwiza kuba karorero. Ukeneye ko abantu baba mu nzu yawe bubakire annex. Genda mubaka amazu yanyu mwagure mushiremo amazu y'abashitsi. Canke bajane mu hoteli babeyo. Reka kuvanga mu rugo. Urugo n'umugabo n'umugore n'abana biwe pointre à la ligne. Iyo migenzo y'abarundi irabiciye ingo murapfuye muraheze. N'abatarabigira bagiye kubigira. Ingo zarapfuye ugasanga umugabo yirirwa ariha mutonya wawe yaramuhejeje. Ivyo bintu birambabaza nkabwa none urashaka kunyereka iyo couple ngo yaboca abanyirukana sawa. Urashaka kunyemera tukavuga n'umugabo wawe ngo yayoca nyice sawa. None waje kundaba ndavuga ngo usenge ngo uwo muntu agende mwamushize mu nzu mudafite ubwenge. Mwamuzanye mu nzu mudafise ubwenge budakora. Kuko nta mugabo ndababwiza ukuri mwaba mama muri ko maranyumviriza ngaha aba mama hajya murazi ubasha mufise yo numva no haguruka nkavuza induru hajya murazi ubasha mufise mwaba mama muri ngaha bibi abagabo barundi abafaransa ni bavuze ngo ce que femme Dieu veut ce que femme veut Dieu veut ikintu cyose jewe nkeneye ndazi ko ndakivuze umugabo aragikora wewe uri kuranda baba mudamu ikintu cyose wo decide mu rugo umugabo aracemera ubikoze mu bwitonzi ntangere mu rufasoni wabisengeye byose biratungana umwani wasama bazorutoza intoki abadayimoni bagwica baguterere muri dezere ico umugore akeneye cyose ni wicisha bugufi hajya nyene muri ryabanga ngo ni mugamburukire abagabanye nkuko yo bari Kristo niyo mufata nka Kristo azogufata nk'umwamikazi aba mama mufise ubasha butebwo harawe ko baranavuga ati nuko utaza amakofe mporanja agukubita kwera utaba uticishije bugufi
niwicisha bugufi umutoza intoki icyo umubwiye cyose aracemera banka buba niko bameze ndaza kubaha ijambo papa bari ngaha nimba ivyo mvuze atari ivyo niwaca bugufi azogukunda umaramare azokurutisha abagore bose bakunda kubahwa natwe gabapapa turakunda urukundo ganya kubaho umupapa turakunda urukundo kandi akajesu nkore naho uwo muhimbombo ku mugoroba uti sheri nakwiyumviriye hagiye umuhejeje bagore tugamburukire abagabo gusa bagabo mukunda abagore banyo kandi iyo umugore yakunzwe arabimenya umugore rero yanswe hajya bujya ugitegere none je siko vyangendeye maze gutangura gushira mu ngiro iyo migambi hari ikintu cyahora kimbabaza aho ntarahashikira burya umushefu w'umugabo n'Imana ibyo nibanga nagenda babwire yakubabaje reka kumwishura ucugenda ku musozi w'amasengesho ushubwira shebuja wiwe ti wa mugabo wambwira ko ari uri shefu wiwe rero yasaze raba ukuntu bigenza arananiye raba ibi nibi sha nkamurega hasome dayeri hasome nico gituma ndasubira mu 31 nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bompi bakaba umubiri umwe iryo banga rirahambaye ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero wahasimbye ahantu bavuga ko umutwe w'umugabo ari Imana ari Yesu nyene haronde ni verset harabe verset 27 bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo ariko ngo ribe ryera ridafise agasembwa niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite ukunda umugore wiwe aba yikunda kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero kuko turi ingingo z'umubiri wiwe nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bompi bakaba umubiri umwe handondera aho hantu sinzi ahantu ari ahantu mwasimbye harondera umugabo umutwe wiwe n'Imana ni Yesu umutwe w'urugo n'umugabo umutwe w'umugabo ni Kristo ku murongo wa 23 23 kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe umvise umutwe w'ishengero ni Kristo donc umutwe umva Imana igereranya umuryango n'ishengero sivyo umutwe w'ishengero ni pasteur umutwe w'urugo ni umugabo nawe umutwe wiwe ni Kristo haleluya bibiliya kivuga yuko umugabo ategerezwa kugaburira igishengero naryo ritegerezwa kugaburirwa na Kristo tukazoshika mu ijuru tutagira amarabaganje umugabo nawe ateza kugaburira umugore we ari ryo shengero donc umugabo abana biwe n'umugore akabagaburira ijambo bisigura ko umupapa wese ari ngaha niba warakijijwe utegereza kuba umupapa azi kugaburira ijambo ry'Imana urugo rwiwe aha ngomba kugaruka ku buryo urugo ari shengero kandi arico gituma tuvyara abana beza mwavyumvise hategereza kuba igicaniro mu nzu donc papa et pasteur abapapa bose bakijijwe n'abapasteri iyo umugore yagutanze kumenya Imana arashaka kuba umupasteur temporairement mugabo mu nyuma papa fata contrôle igijambo ja mu vyigwa vya Bibiliya gushika aho ba capable kurongora ishengero ryawe ryo mu nzu bwa mbere bigacika ishengero ku buryo abantu bo mu nzu yawe uzobabazwa raporo ya mbere Yesu azodusaba dushitse imbere yiwe umugore naguhaye abana naguhaye mwavyumvise birakome
kuko Bibiliya iri kikompara ngo iryo banga rirakomeye kuko Imana yagereranije urugo n'ishenge nico conyene Imana yagereranije n'ishenge donc nuvuga ni ikintu gikomeye ni institution ikomeye ni ukuvuga ngo iyo wubashe umugabo wawe ubukozi bwirizwa rya mbere rikomeye Imana inezererwa ndashaka ndababwire note bien hariho ukuntu abagore duhora tuganira si tu abasirimu b'abanyakizungu bakambwira yuko banshavuriye ko amajambo yose mvuga acinyiza umugore muri ibintu nje kuvuga byose hari ikintu gishinyiza umugore kabasha mama nacinyije abagore sawa navuze Bibiliya gusa bavuga ko mvugira abagore je nabonye ndavye ingene Bibiliya ipanze ngaha muri iki gisomo abagabo nibo bagowe none ko Imana ibategeka kutwigura ibategeka ko kizira ko murya mushikake mutaduhaye nta nagafanta mubwiza gutuma mutazi ko abagore banyu bakanyoye ku kazi ntimwigurire impuzu mutatuguriye umva mutagowe mwebwe muzasangangurika mugabiri ciza nimwabikora neza muzohembwa kuko icyo ubivye mu mugore arakiguha umugore wamwambitse imbutano nk'iyi kayangana akarengana mu bandi bantu bakavuga ati mbega ibi bintu we iyo yiguza ngaha umugabo ndatangure je tuzohura ikiro gica kimuduga akaba ati oya ntibatsitaye arubatse kuko aca agenda kubabwira ati umubwira azokugureza igurirwa hakuri ntuzeye mbwa ntubigirana amanyama umugabo baramucira bugufi wakigugu uca umubwira mama wavyumvise baramucira bugufi umuciriye bugufi akugurira imangazini amaze guhanura umugore umugabo acamugira ngo yari yamuzinutswe vraiment shetani aranka ingoga yewe urabona kuba uri umuntu w'umubosi uba mu nzu y'igisiga bwenge atanaha murabona ukumva hamwe akubwira ati ibi byose turimo biranshisha ndamuha iryo banga ryo guca bugufi dushaka tangura kumusengera duhagaze muri ijambo nyene nibaza ko atanukwezi ko haciye acambwira ati ibintu bikoramba ko ntavyo ntahura yari yamuzinutse ku buryo yarahevye no mu gitanda baryamamo yari yamanutse ajya muri cave urabona wari ubatsuruza amahanga ugacuja kuryama muri cave usize uburiri bukayangana azana atanga kumubwira ngo mbega ngo nsanga ha mucuma ngo ico tuvuga ratoya je sinja kuryama muri cave nsanga nawe aha yibaza ngo nivyo gushima yagarutse wese yashize gusa mu ngiro iryo jambo gusa ashaka ngo mbaye hajya ngo mutahe wo tumutangura kudandaza nawe ukamera nk'abandi bagore bari nkangahe ati je byo no bimenya gute ko none naho ndandaza ibyo turi dusangiye ngo nk'imiliyoni 100 hari ico yoko yumvire 100 kubera gusa ciye bugufi gusa nabwe nticimani umva mwimwe ingene mukorana n'Imana nimwaca musi bugufi umutozi intoki bakunda icubahiro kubi kuko n'abagabo n'abashefu havuye Imana niwe bakurikiye ukimuhaye umuhejeje aba nabo bakunda urukundo ikintu nifuza ko abagore b'abarundi n'abagabo b'abarundi mubwiza hagarika kuzana ibivange mu nzu zanyu bajya n'abana mu mbavu hariho imigenzo twe tuza kuja hejuru y'imigenzo twe turabarundi twe tunabasitwe bijuru none iwacu ni ngaha ni gute imigenzo y'abarundi ibinjira mu gushikaho mufata ingo zanyu mukazitabatangisha abantu nta nzu nimwe y'umurundi itarimwo babitanga shangazi babitanga binamu nta nzu nimwe mu Burundi bajya rero bari hajya babita so de corps étrange bahari kugira basambuza intoki murahitamo kubana yamuzisambura canke kubana yamuzubaka birabasha ico nzi nuko ngo uzosiga sona nyoko ugana gufatana umugore wawe akaramata niwaza n'ibintu hagati yanyu bizobasambuza intoki zavyo gushika hamwe muzosigara murarira muzorira ntimuzohozwa hama abana banyu ikintu cyambere nabonye mu bana barabimbwiye jewe ko je maze gukiza ikintu cyambere nabwiye mugabo nti ibintu byo gutunga abantu utabihagaritse jewe nakuye ko je ntakiri umurundi kazi je si umurundi kazi
kugira uvyumvisha abantu nk'umuryango byafashe ikintu gikomeye birabakomeretsa baramvuma kabisa nacika iroko igisimba c'umugore ndavyemanga hako mpomba urugo rwanje naruhiye ndabahomba mwebwe ntaco mpomba abana banje bacha barambwira ubarakuze urumva cyane barambwira ati mama bajya abantu bakibahaje bakubwira ivyo babagira ati d'abord ati hajya twasohotko hageze gusohoka nko kuri bona na Noel ntujana nojana abantu 30 muri restaurant ati dutashe muri ashaza ngo mbe mwari yibiki ngo mwadusigiye amateke ngo mushangana kugideoye ngo shango tuzobibishura ngo nasenzo kama turabakene ati mama bari doga none gashaka nimwe mwabazanye reka bidoge mwarabazanye ubwo numwe yizanye none hari umuntu yabasafashe ku nguvu ngo mubazane bijya abantu babiwanye kandi nta numwe ava ngaha bakunda aba mama ndazi ko babiza aba papa navyo bazi nta muntu numwe watunze mu nzu ava mu nzu iwawe gukunda nimba vyaragushikiye akagukunda warahezagiwe mugabo bavaho bagushavure ko ntuzopfa umukunze nk'umwana wawe none wamuzaniye iki Fumugana umurihire umupangira inzu umufashirizi yari kandi azogukunda ko muzoguma mukunda ko bati yandihiye amahera ngana gucyaje yewe yose mwavyumvise Imana ni nziza ibaho ubwenge iduha ubwenge gukurera abana bacu umwana be mu rugo aronka ibikenewe byose urazi gutinya kugura inyama ko ziko zidakwirabo nawe wogura ikiro nk'uyu munsi kigakwira abantu mu nzu bose ikiro kimwe basi baratora gashitwa akantu kangana mugabo umaze gutunga 20 ntibikunda ni mujya inyama umwana akaba atazinaguye inyama kandi ataco warubuze umushahara w'umugore n'umugore bari kubatunga mwese mugabo akarya nabi bakambara nabi bakabaho nabi bakabaho banka abantu kwera wewe haleluya muracankunda canke mwanyasa reka rongeze hakuko iki gintu nikirekire kuko nkubu nari nateguye novuga bwaca mugabo urumva ivyingo ntiwo bivamwe ungenda bahijambo kuko ivyo mvuze mu bibaza kwibazo ntitwona biheze mugabo ndashaka umuntu anyunganira imbere y'ibibazo canke wiyemeze ko nibabazuza kunyishura nagomba gusubiramo ijambo rya nyuma ngomba ndaguhe Imana yaremye Adamu na Eva kugira ngo ihe idefie mu kirundi bavuga gute defie le diable Imana yaremye Adamu na Eva kugira ngo ihe impigi yereke Satani ko ishobora kurema umuntu ayubaha amen ico rero uzokorera urugo rwawe cyose hari abagore nababwiye hagino ngende mvuga ndacibagira abagore bavuga ko baruhira urugo cyane mbwa ntibabeho koni nagomba kugira ngo ikintu cyose uri kurakorera urugo rwawe uri kugikorera Imana amen kandi uzogihemberwa ntudusuye kubikora widodomba amafaranga ukoresha umuruhu ukoresha naho uri harasi umugabo atayiriha maybe ntabwo ujya afise iki gihe cyangwa ntarabitahura arabigutana reka kwidodomba kuko widodombye ntivyandikwa uri kukorera urugo rwawe Imana yaguhaye amen muri ico yo chapitre 6 baravuga n'ingere twiza gutunga abakozi bacu mu nzu shaka ukireke Bibiri ivuga ngo abana bacu ntukabiyahite nabwo nabwire ko abana bacu kugira baziba abana bazogira icyo bavuyemo bateza kubona urukundo hagati ya papa na mama je barakuze barabimbwira ko iyo babonye papa dukundanye tunezerewe birabaha security bumva barahiriwe ntibasipota kuba papa na mama ko baragongana bica bibiyica bajya abana mubona banywa imogi mbe mwimvira ko Satani kujya kuntazana imogi yazanye urumogi mu bantu akazana abana akabigisha kunywa urumogi kwa kugira ngo aheze generation zose z'abantu atumare acazana homosexuality acazana ibintu ivyago vyose biba mu miryango kugira ngo ahonye ubwoko bw'abantu Imana yaremye natwe tukaje tumufasha mu gukora ivyo Imana idashaka aya mabwirizo yaduhaye mu Banyefeso 5:20 gushaka kuri 33 n'amategeko ari sacré ateza kurongora urugo rwacu twese
mwashaka muze murabisoma minsi yose mubisubiremo. Mana meze gutya mpakumera uko maguca bugufi musi umugabo wanje yumve ndamugamburukiye ndinda. Urana akazi nkora je ndiko ndakora uyu munsi nakazi kansaba ingufu nyinshi ko kugisha gutegura ibikorane nk'ibi bigusaba ingufu nyinshi zo imbere y'Imana, bigusaba mwanya munini kwikonsantra imbere y'Imana. Rero kugira ushobore kugamburukira umugabo byerekana gutuma byahaga gutuma ngenda muri banki ugira ibintu ngenda hanaho ugira ibintu ufite ibyo kurakora kirazira ko mvuga ngo mfise igikorane ankeneye canka ntumye. Mwavyumvise epo utandazi ko umushefu wanje wa mbere ari Yesu mugabo ntegeza kubaha isherekarantu niko bisaba sacrifice kandi kwiheba ukabikora n'urukundo ubinezererewe bikwambika ibitsibo mu ijuru kurusha uko uri kurakora ikintu cyose cy'Imana kubusha gukoropa ahantu umuntu ashaka kuba ari mu ishengero ngaha agakoropa akagira protocol akibaza ngo umuntu watari cyane tukavuga ubutumwa mugabo utagamburukira ibwirizwa yaduhaye rikomeye cyane gose nta juru uzojamo. Ndakurahiye nimba Yesu yaricishije bugufi kugira ngo ashaka kuturonka nawe ucishe bugufi ushaka kurera abana we neza n'urwo rwa ruryohe hanyuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Soma Hébreux 12:2 Abaheburayo 12:2 Abaheburayo 12 umurongo wa 2 twigane Yesu. Ico uri kurakora mu rugo rwawe ukinezerererwa effort zose sacrifice zose kwigora kose uri kwikorera ijuru uzobihemberwa tana kimwe kivuyemo. Wato 12:2 dutumbere Yesu wenyene, dutumbere Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Yes, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, yihanganiye ngo ni muri passé yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi soni zawo. Yes, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Nagomba kubwira abantu muri ngaha mwese ico uzokorera urugo rwose malgré umubabaro wumva malgré ingorane ubabare bwose n'uburemege bwose utumbere amaso yawe Yesu uri kuramwubaha uri kuramukorera mu rugo rwawe. Kijya n'igiko c'Imana cyambere gikomeye kurusha eglise ngaha kuri podium. Kijya kirakomeye kurusha kurongora ishengero ko yageranije ishengero n'urugo niryo shengero rya mbere. Jewe imbere yuko Imana imbaza imishaha yanyu zobanza kumbaza ingene urugo rwanje ingene nubashe Yesu wo mu rugo rwanje ingene namusoneye ingene atigeze yicuza kubona yarandongoye ingene namutumye akunda Imana kurusha kubera inyifato yanje. Muriko murankurikira ndanka abagore bidogera ngo ninde yagutwaye mu rugo siwe wijanye hari umuntu yagufashe ku nguvu ngena kwidoga murabona ngo twebwe ukuntu tubayeho. Umugore w'ubwenge asaba Imana kwama yuzuye mpwemu yera kandi umugore w'ubwenge yubakurwa gwe niko birivuga. Hama imigambi yose yo mu rugo mukaja hamwe mukayumvikana. Ikintu cyambere gituma abagabo batatugira confiance ni indimi zacu. Abagore baravuga menshi kiraza kugenda kubwira abagenzi bangu hewe umugabo wanje yangurira imodokari hewe ikiri giteye umugabo wanje uri wana aka kwingurira hewe nagiye mo nangurira reka kubirata uri kusamburiza abandi reka babibone urehe kubibereka. Umugore wuba bwenge yubaka urugo rwe niza abandi tuma abandi bagore bakunda ingo zabo urehe kubatuma abantu abagabo bashwana bajyana kwera gusa mwamanya gashika tw'umugabo we ngo hewe urano ko atacumaze urazi mukana hingene yambara. Kirazira kuvuga imigambi yamwe n'umugabo wawe. Abagore gituma abagabo gituma keshi batwima bareka kutubwira imigambi yacu yabo turavuga guzwo ntabanga. Ndasenga Imana ngo mama wese ari ngaha umunyebanga mu zina rya Yesu. Imana ibiduhe abagabo batugire confiance. Abagabo barakunda kukubwira ikintu ntibacumva handi. Haleluya. Mubwirane imigambi. Uraza umugabo apfahama agapfa agasiga afise asize amatungo umugore agasigara gowe n'abana kubera yuko umugabo asize ahambye amafaranga mwibuye atigeze yimubwira ko azi ko cari nigisimba gihava kiyajya canke kibivuge. Bekangeze ngaho
ni vyinshi. Imana igomba gukiza igihugu n'ihanga ikoresha umugore. Ntusiye kwisuzugura. Ntawe uzi impamvu ishobora gukiza n'igihugu cawe n'urugo rwawe n'umuryango wawe n'isi yose kubera wewe. Imana igomba Satani agomba kwica isi akoresha umugore. Yakoresheje Delila, muravyibuka? Akoresha Yezebeli. Mwijambo rimwe. N'igihe Eva bava muri Eden, Shetani aciye kuri we. Imana ntisuye kwemera ko Shetani aca kuri twebwe mu izina rya Yesu. Twuzure mpwemu yera abagabo tugire confiance dukize igihugu tuzikize ningo zacu dutuma abarundi benshi baja mu ijuru n'amahanga menshi aja mu ijuru. Imana dukoreshe muri rikangwe rigiye kuba mu kuzana impinduka mu gihugu, ingo z'u Burundi zihinduke zose n'izamahanga mu izina rya Yesu. Imana dukoresheje amashimeshe ku Mana yacu.